Burundi bwacu uri intore gihugu c'amavukiro uri intore herehe mperezehe kuvuga ibyiza byawe Burundi uri mwiza utagereranywa uri inyenyeri y'agahore uri cibare twahawe n'Imana oh no oh no. C'est pas chanter, c'est l'angoisse. Oh non, oh non. J'avais manqué une chose dans ma vie. Donnez pas, étudier, donnez pas, étudier. Ah, chanza lero nga ngone wenda vuga. Un jour je me promenais, j'ai rencontré une maman du continent européen. Elle faisait un coup d'œil sur moi. Elle s'inquiétait de ma vie. Elle m'approcha pour connaître davantage sur moi. Néanmoins, la méconnaissance de la langue française me faisait défaut devant. Yes, bengi wangina pesa mbuto kwa temo mujagara kubaretse nange bitatu Joel ushaka kunyitwa bitatu canke Joel kwa kundi nyene niko umuntu aba bikora ni Rinox TV. Murabona yuko uno munsi ari umunsi udasanzwe nkaba ndi kumwe n'umuntu mumuzi ku mazina menshi agiye atandukanye. Urabona yuko anaryohewe sana. Reka tumwakire aramutse abakunzi ba Rinox TV mbere n'abakunzi biwe, reka n'abakunzi bo bagiye batandukanye ku isi yose. Umeze neza? Uri intore Burundi bwacu uri intore gihugu c'amavukiro uri intore herehe mperezehe kuvuga ibyiza byawe Burundi uri mwiza utagereranywa uri inyenyeri y'agahore uri cibare twahawe n'Imana. Jesus is Pasayipo man imo mistari baby ntunyite ngo kiriku canke big fizo satbi no awone wajana mimi ndiko wa zamani abantu mwese muvi Ngozi Muranzi sinirwa ndidondora la twagera n'ikiganiro kwabo oh ntirirwa nidondora ariko hariho n'abandi kwisi yose kwa kwisi hari abantu benshi akuragira uko babwira ati ehana n'abandi bo kwisi yose ahantu hagiye hatandukanye bavuga ati ehana twarose kabisa umuntu wacu ari muri intore umwe yaririmba ngo uri intore ari imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu ciza cyo Burundi. Ni jewe nyene ndiko ndavuga umwe aririmba mu ndimi zose mu Gicayina mu Congereza mu Kirundi ciwacu cyane cyane kuririmba mu ndimi ivyo vyerekana ko nize je ndirimba mu rurimi international gwanje gw'amavukiro. Kandi tuko turebe mbere y'indirimbo turumva ko n'indirimbo byoshe sana iri mu intuze igiye hariho n'abandi ntibagirwa bumva irurimi rw'igifaransa. Oh no oh no. C'est pas chanter, c'est l'angoisse. Oh non, oh non. J'avais manqué une chose dans ma vie. Donnez pas, étudier, donnez pas, étudier. Ah, chanza lero nga ngone wenda vuga. Un jour je me promenais, j'ai rencontré une maman du continent européen. Elle faisait un coup d'œil sur moi. Elle s'inquiétait de ma vie. Elle m'approcha pour connaître davantage sur moi. Néanmoins, la méconnaissance de la langue française me faisait défaut devant. Ntele twagiye tena hizo ndana kufisa indirimbo nyinshi rega n'umwuga wanje niko kazi nkora nipo reka ndakwitwe nipo cyane nipo hari abantu banyenda ko je nitwa amazina kubera banyita tout travaux nitwa amazina
nka yose ushaka aranyitwa Big Fizzo ushaka aranyitwa Mukombozi ushaka aranyitwa Satbi ushaka aranyitwa nde ariko hari amazina azira kunyita ntunyite Kiriku canke Double J canke D1 abona wajana naendana na wazamani twageme tuhagere ku ndirimbo nyene warayiririmbye imbere y'umukuru w'igihugu umukuru w'igihugu nibaza yuko indirimbo abantu bose baratangaye baravuga ati nitwe tuzi ko sanza aririmba ujya mwanya wayiririmbye haje imbere y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro kuri wewe uri kurayirimba ni wihaye ishusho yihe canke wiyakiriye gutura imbere y'umukuru w'igihugu nyene icubahiro nababwiye ko nitwa amazina menshi hariho ubu naririmbye ijya ndirimbo nitwa Nipo Simple ubu ukuntu ca nitwa umpamagaye Nipo Simple kubera nto kwitaba ngo sa canke ngo canita bati Baba Level yes kubera imbere kuririmbira imbere ya nyakubahwa niteka natewe niteka ntarinzi ko ryonshikira kubera ro benshi babaririmbyi b'abarundi bifuza kugera imbere yiwe bakamuririmbira sakana ko mamashi akaryoherwa ariko jewe izo chance zaranguye ko sukuvuga rero ngo narindirimbye ubwa mbere imiziki ndayifise abazi guhera za 2013 guco 2012 2011 muziki ingozi twarawukubita abaza ama award yabaye ingozi inarunyonga ko Gasaka Music Award barabizi ko twahigana n'aba Masterland Masterland arakuta sana ntabwo yanje imbere man yes tondele waramutwika man sana yo sukuvuga ngo nukwita pa canke kugira iki warabizi kubera naramutanze no kuba mu mustari naramutanze kwambara mic naramutanze gukora umuziki ndetse numvuga yuko naramukoresheje naratanga amafaranga yanje gaca nkorera umuziki wari mu producteur Nipo Simple hari abantu benshi kenshi uramaze gusirikira cyane ku mbuga zigiye zitandukanye yaba Facebook canke mbere n'ayandi macano agiye atandukanye ni benshi bahora bavuga ati uyu muntu arakaze sana bivanye n'indirimbo wagiye urakora hajya apari yo kuririmba canke kuririmba dusubiye inyuma gatoyi wabitanguye nka ryari Nipo Simple 2000 hari 2010 kwanza je kuririmba nabitanguye nkivuka kuko je navukanye umuziki kuko aroho indirimbo abanyengozi bari banzi ko cyane ariyo nayo yampaye hiti yavuga nkunda umustar Nipo Sipo nkitwa umustar nkunda imistar Nipo Sipo nyagi mistar papa na mama kweli bakiri muri joteme bajotemana mu mistari nico gituma bavyaye inkoho y'imistari mama yantwaye imbanya mezi 9 atazi ko hazovuka amahasa yavutse nayo naya havutse Nipo Simple hamwe n'imistari ariko nagize ikibazo nkiri munda kwa mama camvuka nakwiye amaboko ari gice amaguru ataye ariko ibisigaye byose bibara nkumo nibaze ufise indirimbo nyinshi umaze gusohora muri studio biramaze gushika muri studio muri zo zose hari indirimbo umaze nko gukora ukaja muri studio cyane n'amasanamu yayo akaboneka hari indirimbo nakoze wanyemereye kuri YouTube iriko hari indirimbo nakoreye muri Tanganyika studio igikora bita ndashoboye ni indirimbo nyinshi maze gukora ariko amavideo ntabwo ari kirenga kenshi abantu bagiye bangaragarira nagiye ngaragara ku ma filmi niyo kenshi nagenda garagara ko hajya Nipo Simple ariko arandika indirimbo yisunga ku ndirimbo zimeze gute Nipo Simple urabona ko mfise intoki zitatu iyo ntoye ikaramu n'urupapuro ndisunga kwandika indirimbo izomperekeza mu busaza izomperekeza ingire umustari wa vrai naho nzopfa kuko nta mustari apfa umustari nahapfa ivyiwe biguma bibandanya bigenda nibuke ko na Yesu yarapfuye yaraje ku isi yarayigisha arapfa ariko ivyiwe nubu twumva menga turi kumwe men nubu turacibuka ibyakoze twibutse ibyakoze nko kumenga turi kumwe Nipo Simple ndandika umuziki mfatiye ko kuyumvira ati umuziki wanje nifuza kuzomara imyaka ingahe kenshi umuziki wanje ndawuha imyaka 99 kuko ngo navuga ati uno muziki n'umwana azokura yumva habaye umunsi mukuru
ku rwego rw'igihugu hamwe bayivuze baca bamubwira ati wumvise muzehe wawe peti ati naho yoba umwana ariko araja mu ngeso zitari nziza bamaze kumubwira ati wumvise muzehe wawe aca yiroturuva kubera bayumva ati ngo mama aramaze muzehe n'ukuntu abantu bamuterera big up urumva umuziki wanje rero nandika nisunze umuziki uzamaho umuziki utavugiriza umuntu umuziki utaraba ikintu kimwe umuziki uraba nyene ivy'abantu bose babamo hari aka video kasirikiye cyane uri muri eglise uri kuri stage muri eglise raho bako baratamba igisirimba banabona yuko wari uryohewe cyane karasirikiye ku mbuga nyinshi nkawe kajya kantunze ukabonye ko karasirikira ku mbuga z'abantu cyangwa ku ma WhatsApp amastati y'abantu wabyakiriye gute ne pozem narahariwe naracunguwe ndumwana w'Imana ndumuraganwa na Kristo none ubu nduwidegembya mani hari ibintu ukora ukumva ko nawe bikurenze jewe pastor wanje ujya twakabyinanye nawe nambatije twari mu rusengero twari twibereye muri rwanje twumvise umunezero nyene nicariye ku ntebe numva bakubisemo vraiment indirimbo zinshira mu mwuka numva ziramfashije numva ndafashijwe hamasha turavyina nyene kajya gasirimba babonye si habwo sindanazi n'umuntu yanagafashe kubera nta ni kamera yari kiraka uwo mwanya akawongira baba amatelefone niwe wahise bagafata hanyuma kaca karasirikira kariya karasirikiye gusumbya n'indirimbo yanje ariko rero jewe vyampaye inguvu bihana inguvu ibikorwa vyanje kubera ko karanyinje ariko biranyubakira izina nipo sempre nariko ndanyeguruka nje habona warazungurutse sana ahantu hose abantu bavuga ati na kabisa yajewe sana nizere ko nabakabonye bafashijwe kuko nje nkora ikintu kugira kigisha umuntu ahinduke ave mu ngeso mbi abarimo canke mu bitabereye mu bitahesha icubahira Imana abivemo ego nipo sem hari abantu benshi bagendara umumuga mugabo babona yuko umengo nta kintu bashoboye kuri wewe nka wowe usanzwe unaririmba hariho n'ibindi usanzwe ukora apari yo kuririmba mukanya turabigarukaho gatoyi nipo sem ku bantu bafise ubumuga bashobora kuba babona yuko umengo nta kintu boshobora nkawe nk'akajambo cyangwa akabanga wo bibira ko utuma bagera nkaho nipo sempre ubu amaze kugera ni nkaka abantu biyumvira ko bagendana ubumuga ugaca usanga bariko barikumira kenshi ubumuga bw'umuntu ntibumugira icyo atobaye bumaze kukugira icyo utobaye aho onya baba bakwiye kurondera agasho baca bagutwaramo kubera ntacu buzovamo umaze kuba umuntu aratacu uzovamo aho onya n'Imana burya muri kubiri ariko iyo uri umuntu wumva ati ubumuga bwanje bugomba kuntwara bukangira umuntu batari bakeka bugomba kunshikana ku ntego yanje bugomba kunshikana ahantu mva muri merci nkaja mu mugwi w'ababwirwa merci aho urumva nawe ko uri gentleman yego ubu tunagukeze cyane ubu ntukiri umusore ubu uri papa ndaba papa ako ndimije kuba papa ndimije kuba papa Maria waragize mariage abantu benshi barabukesheje sinagira mariage je nagize dote gusa mazogira dote ahubwo ndimirije gukora mariage abantu ariko sindiko ndababona abantu bagiye ku marezo sociaux bakomanta kuri ntuze dote yanje sindiko ndababona abanterere urubanza ntirukora umuntu mu rubanza rukora abantu benshi bazana amafaranga urubanza rukogwa n'amafaranga naho goba ruto urubanza ntiruba ruto ko ruri kose n'urubanza hama banshigikire nanje nubake reka sinzi kontra nateranye n'Imana ishobora gucaho umwanya n'umwanya irifo ko nsiga urubuto mbonye nanje amaraso yanje uko ameze igituma nenda kubaje kibazo nuko abantu benshi bakunda gukurikirana imbuga bashobora kuba bibaza benshi ngo yaragize mariage kumbe naho wagize dote aharone kwa kugira dutahuze yuko abantu ahubwo ije dote kujya nyene bashigikiye bakaguma bazungurusa ku manuze ku marizo sose canke ku mbuga ahubwo nibaze
nkuko wari je nk'ubu ndakeneye yeah ko ndose akaryo Yeah. aba wanteye iteka Yeah. kanshira kuri televiziyo yawe reka n'ubundi cyo ngenda ndabivuze kubera washatse ko ndabivuga Yeah. jewe ndakeneye mariage yanje kwiba Yeah. ndakeneye gukora mariage vuba Yeah. ndakeneye abo bafise amasosiyete ndakeneye abo bafise ico bakora bampakazi bamaze kumpa akazi hama nanje ndonka amafaranga nkore mariage yanje baze twandike Yeah. ati twe turagukorera iki muri mariage yawe nawe uzodukorera iki sitaki vya bure yeah mimi nipe kazi dufanye exchange hivi yeah hanyuma mariage yanje igende neza yeah nibaza yuko bazokuri abariko barakurika ikiganiro nibaza yuko ivyo ushobora kubabwira yuko uzozona wacha inbox bakubwira ati nipo sempre mfise ubukorikori bwinshi nipo sempre uri kuranda baguca uhavuye yumvira ngo ntacyo nshoboye yeah data wanje je ndamaze gukora ibintu byose byo kwerekana ko hari icyo nshoboye hariho n'ifoto yasirikiye uri kurari mu fisi suka ndiko ndabagara ibiyoba nipo sempre umva ndazi kugira ama publicity ndanje muri rusange urumva company yanje ndayita ko ariyo kudandaza service yeah ndazi kudandaza service yeah umva umuntu rero wese yumva iki kiganiro nukuri nta makazi haba mariage yanje ive mu nzira bareke kuguma bari muri ntunzenya ngo ni montage bagize ngo ntibibaho ngo bijya ni muze rero mumfashe mushigikire ndabereke rero ko ibyo mukeka ko bitabaho ko bibaho yeah hambavu y'umuziki yeah watanguye kera kuri 2023 kuri 2020 nipo simple 2020 yari imeze gute kuri nipo simple 2020 nari ndi down nipo simple mu muziki wanje ntabwo nariko ndumvikana mu mpano zanje ntabwo nariko ndagaragara ako mu mpera zawo gatonya nyuma burya Marie dote yaransugumye gatonya ari ico yaje gufasha kukubera abantu benshi ama social media menshi abagize amaradio abagize ama television benshi bahise baza kumbaza candaza rero baca barabona ikindimwo ariko rojewe na bado ntibarabona ikintu kindimwo kukubera jewe ndababazwa n'abantu mbona bafise ivyo jewe nipfuza kugira ariko ugasanga bariko barabipfisha ubusa naba mbona nk'ubu abastari bo mu Burundi nkavuga ati icoma financement bafise icoma akaryo ko kubakorera umuziki bafise icoma inzira bafise ikabiyanje nkayihonyoramwo bombona bokubona kabisa okay 2023 tubwiye 2023 turayishitsemo hari ibyo werekanye hari ibyo asirikiye byinshi twarabibonye ntitwo bigarukako ni possible 2023 ariko ategura iki mu 2023 icyo ndiko nategura ngo mbanze nshinga urugo kwanza ngire urugo rwanje ngire ahomba wanje ngire aho nsanga byose babiteguye nitwa umupapa shike bambwira ati karibu sheri nanje nturakoze mwamikazi ico nico ngomba kugwana naco kukubera ubanza kugira hubaha mu kubaho nama rero ikindi ndiko nategura mani ndi mu mvuduko ico gituma je ndiko ndababwira abo bano na mama abona umuntu yakoze publicité ugasanga nk'umuntu bamushize kuri pancarte afashe icupa ry'inzoga ari kararima Prarudi ni makazi na mimi naweza none kubera igwe mikoresha abantu bafise amaguru gusa nanje kandi ndahari kandi ubishoboye ndabishoboye none nk'ubuje mfashe icupa rya Primus nkarishira ku muntu icanye nkarivuka kajya amajambo bavuga sinabikora CRDB ibigi yantunze abandi bantuzenye si sawa ni vyiza kwiha abandi yerekeza no kubandi kugira twese dushikirwa no musi yaye mutima ejihe gasore ejihe wundi ejihe nipo sempre isabo ariko barafasha kugira twese tuve mu muntuze mu bukene twese twiteze imbere yego na cyane ko ubona yuko umuntu abagendana umugabo ashoboye ibintu byinshi ari abantu benshi atatu baba bashoboye muga nipo sempre byose arabishoboye jewe nk'ubu agire nk'isosiyete imwe imbwira ati nkorera publicité yiki ndayivuguta ati jewe ngomba kukudugana ruguru dukore road show yiki kinyongwa canje canke yibi bintu byanje bitandukanye
naha je ndayivuguta nta kibazo mfise barankuye ivate jewe ebana ndarongoroye kabisa umpaye ngeze mu gikorwa cawe ndarongoroye ivyo urabe bankubite kuri ijya pancarte baca bamanika ahantu kujya ku buntu nyene na ifoto yanje urabe ko ifoto yanje itagira muvu ariko rero ivyo byo kugumva ngo urumva ngo umumva ngo uruyangwa metsuku nta umezuku raba igikorwa ngiye gukorera ivyo ukomeze ni ngorane yanje isambwe ari ngorane kandi je ndanje ntabwo ari ni ngorane mfise kuba mezuku numva ko ari bwo buzima bwanje niwo mutahe wanje nibwo butunzi bwanje ahubwo nico kinkomeza nico kinama courage yo gukora cyane kuko jewe ndashaka nanje nkore urabona ko atamugwiza tunga hari nka president avuze ati ndakeneye abaguza tunga tujana mu bihugu byo hanze urabona ko atamuhandicap ahari ariko je ndafise mu byitekereza ati none kubera ikatari jewe notangura kuba umuhandicap ajana na president mu migambi y'abaguza tunga bagiye kwigira mu bindi bihugu ivyo ndashaka kubiba ariko rero ndabiba mu gihe ntari nyamwigendako mu gihe ntariko ndarimira ebana nyamwigendako murazi ko atarimira impeshi mu gihe mfise abanshifashe mu mugongo burya kugira nawe ushike ushingiye televiziyo yawe hari ahantu wabanje guca hariho wagushikanye hariho wakubwiye atuma kubwira ati cana na mugabo hariho uwabanje kugusuguma ariko sina televiziyo wanje kuko natari iwawe mugabo basi no kugira uharonka akazi hari uwakubanje kugupresenta aravuga ati umupete kunuko naho abantu rero niba abanze bashigikiye apana kugira jeme ngo courage ngo I like muniki nibaza ni noti n'ijambo ry'Imana natugira tukwizera kutagira ibikorwa futi n'ibintu bibiri amagara atagira amajana ntaba nipo simple kugira duheze ikiganiro watuyagiye byinshi nibaza benshi bumvise ibintu bitari bike mu myaka 3 canke 4 nipo simple yibona he jewe ndi mu mvuduko udasanzwe cyane je icambere je ndi muri film abo twatanguranye muri film barazi impano yanje mfise muri film hariho baje yashim ajya twaratanguranye nije natanguye film nabo barakurikira nkuko Joash yarafise kamera amaze kugira kamera ndamubwira ati we Petero je ndafise igitekerezo cyo gukina film kandi rero mfise 200,000 aho twari duingozi hama navuga umupeti ndamusigurira n'inzira byose ndamwereka ukuntu tuzobigenza burya ageze muhira cyarambwira ata 200,000 ndiko ari make kumbe cha turasezerana tugeze muhira numva ran telefone ahubwo wa mugambi nawe unyumviriye ahubwo rero wamahera yawe yagumye habwize dukore projet kumbe umunigare yaragiye kunzunguruka turakina film rero maze gukina film yitwa birashoboka abanyengozi barayibonye yarabayona yanayikinanye n'umukobwa yabaye premiere de film ingozi kabise film iravuduka burya nitwe twatanguye kuvumisha amafilimi y'amaseri mu Burundi nabajya nujya Dani akinana na Aberi ugiye ansanze muri film yabonye ibikogwa ndiko ndakora ti wa mupeti arazamutse ati nandi kure ubwo yadusize rero reka dukore nkagiye haba nyene utuntu nyene tutari twiza ubwo nipo simple niyo suko yaceze mu muziki cyane by'amafilime cyabarabi pembeni gato bagiye bara cyangwa ufise indoto bagiye barahemuka ukuntu ariko ivyo ntitwobihagarara ko reka superstar bansanze muri game y'umuziki star urumva se bigaragara ko cyane ariko hari cyagiye kibagi tugena turatandukanya ugaca usanga rero ngenda subira inyuma bivanye n'aba bantu babi abo bantu babi rero nabo kwegeza imbere nta mpamvu yo kuguma numva amajwi y'abantu banyankuraje bambwira ati ntacyo maze bandikuraje bambwira ngo urumva ngo wewe ngo ibyo gihe cyararangiye ubundu ibikorwa gusa abagiye baransubiza hasi Imana indinde nabo ntizosubire guhura ubu nkeneye abantu bakamara mu mubiri wanje umutima wanje mu bikorwa byanje mu vyimviro byanje kugira 2024 muko wambajije zoba ndi umuntu adasanzwe uno munsi barambona ndiko ndarengana n'agapikipiki kanje arige bazoba bifuza kubona isura yanje batakiyona nzoba nsana amafaranga nzoba nzimvye nzoba ndi umuntu aho ngiye
bumva ati n'uwuryamye bamujya ugwara ati ararenganye turamubonye icyo nicyo nifuza gushikako. Ndifuza gufasha bagenzi banje bagenda n'ubumuga, ndifuza gufasha abantu bose bafise ikibazo, ndifuza gufasha abantu bashonje kuko inzara irababaza ndugo yangu. Ndifuza kubakura mu iyo nzara, sinifuza ngo kuzo bafashe ngo iki, nzobahuzi, nzobigisha uko baroba ifi. Hajya uraze kuroba ni puse ayo n'umugani umenye Kirundi man umenye Kirundi man. Urumva ndafise rero indoto zo kuba citegererezo. Ndashaka nzoba icitegererezo mu myaka iri imbere, ntazi naho ntazoba nkiriho, bazoze baranyiga, bazoze baravuga ati harabaye umuntu yaciye kunubukunuko, urazi ibintu yakora. Habaye inama runaka yo gukoranya nk'abantu b'abahandikape cyangwa abandi bantu b'ibinebwe, irego ashobora no kubura umwe w'ikinebwe ukitwa umuhandikape. Irego umuhandikape so byabafise unuze ingingo zononekaye canke atavukanye. Oya, urashaka kubura n'umunebwe ukitwa umuhandikape mu bwo bunebwe bwawe. Urashobora no kuba hateguwe nk'inama ugasanga rero bariko barabigisha ati harabaye umuntu yitwa kunuku, nipo sempre yarakoze ibigwi, yaraciyana, yarakoze kunuku, yarasubiye inyuma arongera arazamuka, banyige mbicitegererezo. I have a dream. Kandi bizoba tu. Bizoba. Nana iri mwijuru. Nipo sempre. Wikore mugabo go cyugira ko sezera abakunzi ba Rinox TV mbere n'abakunzi bawo. Even if you have many problems, don't lose the hope. Even when you feel bad, don't lose the hope. Don't lose the hope. Don't lose the hope. Keep on fighting. This is nipo sempre ingoi mistari baby. Ntunyite ngo diwane canke ngo kiriku ngo canke ngo amazina yateye ya kisasa. Jewe njana na ya mazina ya zamani. Ushaka unyitwe Big Fizz, unyitwe Satu, unyitwe Mkombozi, Tumalez. Bye bye.